y'abaje yabawe. Yeah man, it is Vishu Love Mukali wa Live Music, brand ambassador wa Samsung. Et vous savez, chez Dream House, la qualité fait la différence. Ariko Dani, jene nubwo nyanka, tugenda gushigiki. Kuraga mahera mere yari, mve muzumu kankamiri, azana ry'amahera, ko shaka kubyemera akagiye amahera agenda kugenyena. Nubwo mvuga ashaka kunkankamira kamegana jambo fise ewa nashudura yemere kuri azana ry'amahera ry'amahera ni menshi cyane Dani reko utanyishura reka ndikumvugana na wewe Daniel ariko kumena umutwe naguhamagaye ngaho gira umfatire nigirire sport sibi byakuzanye ngaha nese ndakubwiye dore basigirira umutima cyara ngaho kwanza ngaho uno munsi urumva kuri kora babazo n'itunga ryo muhira urumva ko itunga ryo muhira umengorira kuraba nawe eske urazi inshuro je namashwana na mama ngaho kubera ibintu byo munzu wewe hari ibintu byinshi umengo ntavyo ubona umengo ntiwicara ngo wiyumvire ibi bintu no munsi biriko biratakara iri tunga ryo muhira riko rirayogera ku munsi ni ry'abandi sigi wacu uno munsi urupangu rwa mbere rwagiye twararubuze ubu twimukiye mu nzigira kabiri iyi none yagenda tujaye ushaka ngira ikibando reka jataja mu ushaka kugira iki wiri kurashigikirana na mama mu kuzana ba chevare ngaha arongora ntaco wowe uyumvira wowe mugadende ibyo bya chevare byo byanzanye ngaha aha ubu no kuvuga iyo mvuze kuri chevare umengo mba nkoze ahandi hantu ako gasantima usiga ufise kwa chevare ntubaze ngo sinzokamenya ya je nasatima sindabifatira umwanya gusa kubera iki ndamuvuze kumengo ndagukoze kumengo ya je naje ngatuvuga ni ibyajya amahera kuvuga ibya chevare ni chevare ari ibijanye n'ivyajya amahera n'ivya chevare n'ivya Mario ba mama byose ni kintu kimwe birajanye ingeso za mama zo kurongora abahungu ari wabirongorera nizo zatumye urupangu rw'iwacu rutakara amahera menshi papa yasize uno munsi dusigaranya amahera gereranye byose nimvo zo za mama kuza arongora ese tunashaka twumvikana bwa tutumva ko yagarura kugira twumvikane ibintu bijanye n'ivyo tubanza kumvikana ko ata muhungu numwe akwiye kubanga mu rugi wacu kiretse jewe nawe nta mama yanse nawe yanse turamugwanya ne tugira gute cyangwa reka tumureke nurazorugurisha tugende gupanga ya dupanga gute kandi none kutari kuranyumva nutanyumva bashaka bigende gute chevare mufaniki ujya chevare ujya n'umwana wa Murundi twebwe duhomvye ngaha chevare azogenda iwabo hamaje nawe tuja he tunedene gete tuvuga ibya chevare naje gatuvuga n'ibyaje amatungo mari karasesagura ibintu byaje amatungo mari karasesagura bijanye na mama kuba agumazana abagabo ngaha yirongorera wenyine ubwiwe ari bo baba ba chevare udakeneye kumva ibya chevare rero nta nimwe zo kubivugana ko nivyo haguruka kwanza ube mu maso haguruka ugende ko sukumbuza mudi gusa ivyo nibereye wari ko namfashika ubundi Nahanyene twashitse Aha babantu cyangwa biko. Nana ubona ari ndondora yara itse. Ndabangangwa kwe. Ni hagiye anye ni hali inyuma twate namata kubushika. Nane ibyo bintu baguhaye uzana biki. None wofise ngorani ya. Biri mu mufuko nimbara amafaranga cyangwa ibindi. Sawa rero ngaha anye na. Ni hali anye mu kanya gakobe. None ndakora. Biratutse. Ngaha haba abantu cyangwa haba ibikoko. Hari ibikoko. None hano ubona karenzo z'abantu wewe. Biratutse. Bai rero mabuta wana onye nyene we chukanda ni inyuma. Ivete.
Ivete! 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 Abe? Karibu mwana. Namahoro. Subiramo. Amahoro ga mwana. Turakomeye. Ariko ndakubaza. Umukobwa nka jewe ukwingene nsa. Ukwingene nambaye. Urabona ko Jeno byagwa na wewe. Bashaka kumbwira gusa Ivete ari he? Kuko ngasi naje guta umwanya. Si ibintu byinshi bindindiriye. Reka kumigwa Ivete ari hehe? Ivete namutu. Si hari. Uri giki kuriwe? Nyishure sinaje guta umwanya mama wa Ivete. Eka ntibitangaje ko uri nyina wiwe koko. Uri nyina wiwe. Niyo mpamvu yaje kwihomeka ku mugabo wanje kugira rabe yuko wobaho neza. Uri nyina wiwe koko. Kuba uri nyina wiwe sintangaye. Icambere umukobwa wawe yihometse ku mugabo wanje kubera ubuzima mubayemo. Ahantu menga mwororeye inkoko, ingurube, ibikoko byose umenga bibaga. Hama umuhungu wawe akarongorwa na mabuko wanje. Yo, we. Iyo umuhungu wawe ataza ngo mabuko wanje azaramuha aya mafaranga yose uronka. Ngira naka gahuzo wambaye niwe yakakugurira. Amahera yose ava kwa mabuko wanje kuranyumva. Kimwe gusa ubwira agakobwa kawe. Nikatahe mu mugabo wanje nzomufyenyera nk'igihere. Ahantu mubaho nyine umenga harerewe ingurube, inkoko, impene. Odere yonyine igomba nyinshi umva ndakubwira je sinaje guta umwanya ngaho. Kimwe gusa ubwira umukobwa wawe adahevye umugabo wanje. Nzamwica. Je sifyina. Uri kuranyumva? Je amasozi yawe je ntaca mbwiye. Ndibaza wavyumvise. Ninga wowe kuzumpamagara nkuko nijirirerere nkuko ntasone bigutera. Nariko ndakurondera. Igaje nawe ntitungana cyane. Oya nariko ndakurondera ndakubwire rero none ko wantumye ngo ndamutware Jojo ko bantu nzenya. Ibiki? None wewe mubwiye Jojo atambwire ngo ndamutware kwa Ivete ngo hari ibintu wamuhaye. Jewe? Yego. Cyama. None naramutwara. Tugende kwanza bukeho. Jewe navuze namubwiye Jojo ngo umutware kwa Ivete. Yego. None Jojo yaraje aramamagara ambwira ngo tamamare ngo ni wewe nguzi ngo kwa Ivete ngo Dani yambwiye ati ntwara kwa Ivete hari ibintu yampaye ndamushire nanje pa rimwe seku bigu cyanda mutwara waramutwaye kwa Ivete. Yego ndamushikana cyanda subira inyuma raba rero miki wanje. Okay, genda kwanza mu byo warurimo. Ndagaruka kwa to. Genda kwanza mu byo warurimo. Sawa sawa. Jojo. Beko ko ndakuvugisha ugenda nganga uri kuranya. None sheri sinakumvise. Sheri bisigura. Akariho sheri. Chaka kwanza ubwira. Ni giki cyagukuye ngaha kigutwara wowe Ivete. Wowe Ivete gukora iki? Ninde yagutumye? Muco wabije kumbata. Jojo. Tubahane. Wiyubahe nanje ndakubaje. Ndarenda mbwire sheri. Narakubwiye unkunde ku nguvu. Byarakunaniye. Nzokwizana wenyine. Ikindi naco kugenda naragiye ushaka unyice ushaka umbambe. Ahubwo yatombaye ko ntamusanze naho ubundi twari kumarana. Nuko nyina we wari wanasanze. Eske ivyo uri kuravuga uravyumva cyangwa uri kurafyina? Ndavyumva nyine. Ukuboko ko koragira ikingana. Wowe ukora kumusheri wanje.
Jojo kugira untahure bisaba ko nkora iki nta kimwe uzombwira ndagutahure Dani udakeneye kunkunda ku nguvu ndabigusubiriyemo uzonkunda buhoro Mama. Mama. Mukama birandenze kubona jewe nari umumama w'akarorero mu gihugu cy'u Burundi birandenze kubona nari umumama w'akarorero aho mbaye kundero narezwe ingene mama yandeze indero yanderesheje nkareresha abana banje uno munsi birateye agahinda kumva Yvette aja gutwara abagabo b'abandi uno munsi birandenze kumva umwana wanje Chevare aja kurongogwa imyaka mfise jewe sinari bwumva umugabo arongogwa birandenze Mana jewe ndagusavye umfashe icyo nokora kugira ngo jewe Yvette na Chevare ntibasubire kumbona muri kino gihugu ndibaza abantu bazobona abana banje ivyo bakora ingene nahora ndabahanura nk'abahana impanuro nziza y'ikivyeyi ari abana b'akarorero ngo kubera ubukene baramenje abana banje baramenje Chevare ararongowe ntari bwumva umugabo arongogwa Mana uno munsi ndambaye ibara kubera abana banje Yvette Chevare kubera ivyo mwankoreye sinifuza ko abantu basubira kumbona sinifuza ko nsubira guhuza amaso n'abantu sinifuza yuko nsubira kubonana nabo nahanuye uyu munsi abana babo bakaba barakarorero kujya nari narabareze uyu munsi mukamumenyesheje ibanga ndafashe ingingo yo kudasubira kubonana na mwebwe mu buko mugomba mubaho mushaka na jewe ndagenzo baho ngomba kuko baca umugani mu kirundi ngo akica urugo karuva imbere nimba ngiye gupfa mpangayika ni ku bwanyu nimba ngiye gupfa ndyamiye nzoryama ku nzira ngatogwa n'abarundi ni ku bwanyu ndagiye Yvette ndagiye Chevare Imana ibahezagire iyo muri ivyo murimwo naho ngiye ndabasabiye ngo Imana izobafashe mu bivemo kubera je sinshobora kuguma muri ubu buzima ndarushe Chevare ndarushe Yvette mwananje ivyo munkoreye ndabashimiye bayi nagasaga tuzohurira imbere ku Mana Dawa vuba nigendere ku kazi ka misi yose. Inda dawa nyene we kugira. That's a problem. Apana vya problem. Horavye kuntu hora unyiriza inzara ukanda zizara wigiza engineer gaha wigira rero wigira uri engineer. Ni kubera ko we bambwiye yuko ujya nk'ivunja.
nje ndivunja ndakuvunjagura nyine amenyo uvuza kuvuga ati fe amenyo nahongoye kuko umuntu atagira amenyo ari ukuntu avuga nza kugukubita igumi pako amenyo usaje hasi utangure kuvuga udedemba utatarikanye inkoko nyoko aho ushaka kumpongora amenyo nkuko bahongoye iwawe umenga ni bipenga daho okay tene mfite ikibazo ko ijwi rihindutse nari mfite ikibazo none vuga nk'umugabo kijanye na Jojo Jojo yaratambwira ngo ndamutware kwa Nuzenya ngo inda kubwira Jojo yajaka kubwira wewe umutware ngo Dani amutumye ndamutwari wabo na Ivete nyoko wawe pati wa mutware inje pore yo urakoze bara iyo barukoze iyo hino ryaruje uvanze amaraso yavanze n'isosiso amaraso yavanze n'isombe wamutwaye Jojo wabona Ivete ndabimubwiye Dani atarahinduka abanyigikoko mama yangu kinikiri uri rofa wamutwaye Jojo wabona Ivete yego shaba kusuzume neza ufise ibisuko mu mutwe kandi ufise ibisuko mu mutwe ibisuko n'ibisukusuku myinshi kakubaye ko peti urazi ibyo wakoze kwanza nakoze ibikitewe n'ejo namujyanye pointre iyi ngorofani ndakewara ndagapfa mfu itwara umucanga mama yangu ntabwo ufise n'umusenyi mu mutwe peti wamufashe Jojo mutwe babona Ivete mama urazi ibintu biri ngaho kwanza fise amatafari urazi meranje ziri ngaho hari ibiki none meranje peti uru rupangu naguzi naguzi neza nije ndaruzi ruri ngaho narushize ngaho kuboko gusura urazi meranje ziri ngaho wewe nta bwenge ugira ruri he nta bwenge ngira peti atandevu hajyo bona Jojo yarapfuye kwa Dani kubi haga niyumva pastor niyumva none kivyo namubwiye atani waba cyarabyumva uma hamwe rero ndaguhe kozi sawa Jojo haga ubona Jojo akunda Dani kubi kandi karapfuye wabona ubujya bususu kaza ngaha kwiteneka ngaha ukaje kumurondera Dani aho bona Ivete nawe ujya Ivete nubona ko Ivete nawe akundana na Dani yego haga Dani ati urwaje kanye haga ndarukuye amaraso hajyo bona Ivete na Jojo nibihuza namba ningingo kona kagomba hajya nibahuza wacakanye peti habona hari induru ngahita kumba nuko shaka durakabutse nariko ndarondera ukuntu uva ngaha ndarondera ukuntu ndakukura nga muri automatique ubu wikuye wenyine normal aha wikuye wenyine ku kazi pewe wamutwete peti wamuzanye Jojo wabona na Ivete ndakongera unyongera akira kubitako ndakuyerike madikako cenda gusoma ndakwata keneza nyine ndakunonosora ndagushaka mustari uwo munwa ndawufyete neza ubwo rukuru umeze nk'ipave ubwo rutwe ruteye nk'ipasuma nice ndagukubita neza urumva rero ushaka kunduka none ungira iki peturazi ibyo wagize merane niyo mpamvu kadani akana niyo mpamvu kadani wajaganye deja wajaganye waradekonye hajya ni decoration hajya waragize deko uradekoranye ukadecoration nyene ukabagiba kibara urazi ibom westa nga umunsi rizori puka puff kandi pete wadekonye decoration decorer jena dekon sho wadekonye peti wadekonye none ninde tuzakumubwira basi kwa Dani gahere asha wadekonye kandi niba musu umaze kugira herere kuvuvuka gushika kwisi nibo bwa kabiri bwa mbere uvukurira ubugize herere gukora umutwe urakoranyije n'ubundi paku ugize installation y'amatara ugize installation gire mu mazi urazi nyene biriputse ngaha abantu Petero kuranjaganyisha ntangwe no kujugumira kuko ndiko none tubigiri gute ubigira nande wabigize nande ubigize nyako Peti akazura kabutse mbabasi Dani wowe uramumva ndakubwire kwa naco bombwira n'umutwe no gukubita Dani wowe uramuzi kwa ndakubwire we rero udeja kuva mu gitondo saa 6 saa 4 saa 8 ndaguha umushushu nawe gusabye genda uvugira akazi wakabuze Peti akazi wakabuze mama yangu akazi wakabuze avo bimande ugende ugwaniyo nambara wenyene uyihere wiribiki Peti urazi ngende ko ndajugumira Dani arakwica mama yangu numuzi neza Dani kaura kanyanikira amenyo kanchaka kunkubita namusi karankubita ariko gusa ishyamba afise ujya muhungu akamenya ko ni wewe wajaganye umutwara naye abimenyeho yabimenye nawe mubwiye atarahinduka abanyikofi yaguhaye oya yacambye ngende basi ndariguhenje mama yangu arakwica ibiki Peti mvimande mvimande kabisa byo wakoze birakugwa banzu nyemerere kumfasha apo afashwe sheshi nacho ndagufasha uranyihakanye ndakuyakanye live mvimande toka
mama ngo batanyirukanye we nta mushushu uzosubira kuronka umva basi waje konye naco nakiro ntakukumva mwana katika sitenge tusuka wabyumvise toka tuca kudekunu vanga amazi n'amaraso ufata jojo ukamutwara kwa Ivete cha yimeranje niyo mama yangu ahubwo akagahungu bagiye ukakirukana pe kabisa toka Chérie Ivete Nibiki kutameze neza nibiki habaye iki Ngira ufise ikibazo nyabaki mu utameze neza ngira ikibazo ufise Ngira habaye uragwaye Ha Ngira None ndakubaza ikibazo ufise ukamipapuro ndakubaza ikibazo ufise ugacuma impapuro n'impapuro bisigura ndakubaza ikibazo ufise hanyuma nawe Chérie, ibi byabaye ryari? Ibi byabaye ryari? Dani! Ninga wowe kuzumpamagara nkuko nijirirerere nkuko ntasone bigutera. Nariko ndakurondera. Igaje nawe nitungana cyane. Oya nariko ndakurondera ndakubwire rero none ko wantumye ngo ndamutware Jojo ko bantu nzenya. Ibiki? None wewe niwe mubwiye Jojo atambwire ngo ndamutware kwa Ivete ngo hari ibintu wamuhaye. Jewe? Yego. Cyama. None naramutwara. Tugende kwanza bukebuke. Jewe navuze namubwiye Jojo ngo umutware kwa Ivete. Yego. None Jojo yaraje aramamagara ambwira ngo tamamare ngo ni wewe nguti ngo kwa Ivete ngo Dani yambwiye ati ntwara kwa Ivete hari ibintu yampaye ndamushire nanje pa bimwe seku bingu cyana mutwara waramutwaye kwa Ivete. Yego ndamushikana cyanda subira inyuma. Mama, pore gusa kimwe gusa mama tuzomurondera tuzokora hepfo no hejuru hasi no hejuru gushika mama tumubona tuzomurondera batwo dufise umuduga tuzozunguruka mu quartier tuzorangisha mama tuzomubona sawa cyare mama tuzomuronka kandi ntugira ubwoba tuzomuronka mama neza cyane kandi hama ngamuhira nta muntu hasigaye Cheval si hari mama si hari ubandanye ubanga so turi ibintu byiwawe byose bishoboka byiza bitari byiza ubireke tujene muhira ko tuno munsi uje kuba muhira. What? Jem mbiwanyu. Yes. Umviriza reka kugira ubwoba ndazi uri kugira ubwoba bwa Jojo bwa Daniela bwa mama jewe ni jewe ndakujeje wewe je nje ndi umugabo wawe. Umviriza ubu kujeje ninde? Mwoshe. Okay. Ariko
hajya simpanze ntidupanze ni wacu twebwe sawa ibintu byose nje ndabihagarariye haguruka tugende tuhaguruke uje gutora ibintu hama tugende muhira haguruka bazonyinshi tugende dutore ibintu heme urumva rero ndagenda babasha nashishwe nabeshe kajya kacamamare numbwire agutwarira nagize neza ukakiye ndacakubwira mama yime ndagenda nakubise panore nashishwe turagenda kaca karanyereka ngo ninga warakibonye nyakivaga undi mama nkishikaho omenga ngeze mu irerero ry'ingurube sa ahantu hanuka nacengwara grip ubwo nyene urumva ndahamagara Kayivete nicari gihari burya cambona nyina we ni ego joy nisaga mwana bembo yari yambaye ibirato mbega inde nyina wiwe afise imbuja zamaze mbere sinari mfise yame ndumva urumva nyene umengo umukobwa nka jewe umwana wo mu giti nka jewe urabona yuko je no umwana wawe urumva ndamubwira naramututse mama naramututse cyari kukunyereka kutambye tujane mama naramututse mbona umukecuru w'abandi atabwe gukoroza amaso arira bakapfira ko none ndavuga akakecuru kabandi kava kurira burire nyene ica nakoze umiriza naramuhaye raporo ndamubwiye ati uje kukabwira kadahevye umugabo wanje ndavuze ko ari umugabo wanje none ndabwiye ati adahevye umugabo wanje nzomusenyera nk'igihere aho rero umukecuru yaravuze n'icyo avuga icyo yakoze gusa amarira cyo ndagenda nawe ku mutima naje ku mutima navuga ati aho Ivete azira nawe waca amubwira uku burya rero Ivete mukadusa kukabona ngaha ibyo bari dayimoni mbi ibyo bari pepo we aho sukuma aho nani ibe iki gikorwa kiragarutse ngaha cyahubwo nuko mama yangu uragarutse ngaha muri urupangu cyara abantu batayisore na mama yangu nibiki we akazi ukora nakuze sayo njejwe kugurira intaganyo nkawe wewe ujeje kumenya abantu je ngarukanye ngaho nabona ahubwo uyu mukobwa wabona ko ukuri ndoro yabaye ngaha gusanga na Jojo nyene muko muradudurirako we sinzosubire kumuvuza iryo jambo kandi n'undi munsi iriherere ngaho no musi uyu buzijyo bariko baravuga hajya urabona aho bicara aha bariko baravuga amajambo y'ubusutwa gusa nibyo bicaritse hali singere hali yancumva ijigi wawe ungiriki uvuze genda shadani sinda kududura nyene ubwo rugore wa shara abantu bihangika ku isi kwe umugobwa agenda imbere umenge ko arasubira inyuma chawe n'umukosho uzanye mu rugo kacha mama gukora umutsibi ba ukwezi mama uzo kongera byisha nabonge oya vrema naje ndamugurira ngakado kuko yankoreye ikintu gihambaye nako karantwaye ngo niyo wabonera iki cyo kwara gripe ndabo harugusa ahantu haba ingurube mama ndakubwiye uko ingene hameze nashinze gusa gripe ibyondo ahantu yarara berezo dada ni baramuhaye tonda ndibutse hewe numva umenga cengwa sisi mukuri wose cyangwa gripe uyo n'umukosho uzanye mu rugo da uri nirofa ya daimon iragarutse pepo mbaya canke mbonye umuzimu wiwe so chérie so gege gerimo sumboki yotoshe hama sinzi ikintu mbona kibatangaje ngaha ariko Jojo baca umugani mu Kirundi ngo uyu uteye igikere umugere ugifashije kucunguruza ntabwo ubucishe ikintu kimwe ngo ndababwira aha kuva no munsi ndabazaniye urupfu rwanyu
kugira muze mubibone neza umuntu yumva akeneye kuziba umunwa aza muvugishe nabo umuntu azumva akeneye gucika ukuboko aza mukoze ku kuboko mu gihe bidakenewe cyangwa umuntu yumva akeneye kubikimuga aza mugirira ibintu bidakorwa ngo aje muri cyeno uri kuvuga ngo muvuze ngo dede muri kuheze ndake mukoka Teresa ivyo uri kuravuga wewe ntuza agaciro kavyo mbamba nibiki wewe nibiki uyo musema ngomubita nyokwera iyo sheshe iyo shebe nugo uri Teresa si mama gwiwandije Jojo ngira yaje ava mu kuzimu okay ntacyo nta kibazo byose nagisema uzobibona neza umunsi yagize ikibazo karibu mu mwaka tuzokora avyebeza nta muntu asumwa ingene kibeta okay karibu sha tuzora umwaka utarumwaka ngaha norunyumenga ni ingene yagwebetereza ibyo jonda wimuka mari bari jonda manye turenze ko yo mukosha utongarukira ni byiza ubwo muraraba dani ntabagwaye nani wa mujonda bituyo abantu bakunda akazi kwe ukuri abantu kora akazi benda kubaje nk'igikecuru nka wewe waje gukora nga ujye wewe urishigwa rimenetse niwe ndiko ndabwira iyi nda yawe ushaka ndayikuzemo ifurusheti nce ndayiyore n'ikiyiko ushaka ndabigire kudashaka kumureka Dani